muri irya minsi umwe mu batumire yabwiye Yesu ati hahiriwe uzozimanwa mu bwami bw'Imana. Yesu nawe aramwishura ati habaye umuntu yari yateguye inzimano nyinshi ayitumirira abantu benshi. Hageze gufungura atuma umusuku kubwira abatumire ati nimuze byose byamaze kuringanira. Nabo bahakanira icarimwe. Uwa mbere ngo jewe naguze ubwatsi sinogenda ntagiye kuburaba, none ntungirira umwikomo. Uwundi ati naguze ibimasa byo kurima 10 none ngiye kubigerageza, none ntungirira umwikomo. Uwundi ati ndi mu nkinga nico kimbujije kuza. Nyamusuku ahindukira kuvyiganira shebuja. Senaka nawe bimutera umwikomo, abarira wa musuka ati nyaragasa ugende ku nama no mu mayira y'igisagara uzana aboro n'ibimuga n'impumyi n'abacumbagira. Hanyuma aza kumubwira ati muhanyi, ivyo wantumye nabigize uko wambwiye, ariko haracasigaye ibibanza. Shebuja amusubiza ati subira ugende aho hose mu mayira no mu mihora, ugobere abo muhura bose baze, kugira ngo inzu yuzure. Nkako nyene ndabibabwiye mu bari batumiwe nta numwe azokumviriza inzimano yanje. Dushemezi ijambo ry'Imana. Bavukanyi, iyi nkuru nziza iraturangira akanyamuneza Imana idutumiriramwo. Umugambi Imana idufise ko nuko tuba abatumire bagaruka bakaba abatumwa bakanyamuneza ku munsi mukuru w'Imana yifuza mwisezerano ishaka kugiranira n'abantu. Mu kuduha iyi mvugo ngereranyo, iyi mvugo y'umugani Yezu atweretse inzimano. Mwese murazi yuko atawutegura inzimano yabutse. Umuntu wese ategura inzimano mu gihe ashaka kwicarana n'abandi kandi ashaka ko banezerwa bagasangira nawe. Rero ibi biturangira ingene Imana mu migenderanire igiranira n'abantu, na cane cane mu kubahamagarira kwa mwisezerano ryayo, ingene ibahamagarira akanyamuneza kayo, ibahamagarira ubuhirwe bwayo, ibahamagarira kwiyumva, ibahamagarira ikirori muri make kumwe mukunda kubivuga. Ishaka ko ubuzima bwabo mu gucudika nayo b'ubuzima bwo kwiyumva, ubuzima buri epanui. Mu Kirundi sinigene no bivuga. Abantu bagahimbagwa no kubaho, abantu bakagira akanovera k'ubuzima, abantu bakaryoherwa no kubaho. Mugabo turumva neza yuko ako kanyamuneza k'Imana dutumigwamwo ntitwama twakitavye ngo tugahe agaciro kabwirizwa kuba gafise, kandi n'ivyitwazoga ntibibure. Mbere twumvise n'aba bantu ingene banse. Aba bantu rero tubibonemwo twebwe, canke tubabonemwo inyifato zitandukanye zigaragara hagati mu ba Kristo canke mu bitwa abemera. Mu kugira bati genda umutubwirire uti ntudushavurire turafise ibiduhanze, muri make bashaka ubwo bugenzi bwabo nawe ntibutosekare abatahure. Ivyo ni vya bindire duhora twitwaza. Murabona je muganga aheruka kunyandikira regime yo kuza ndiruka. Bamwe biruka barondera isukari, abandi bakiruka barondera kuyikuramwo. Cyangwa ugasanga dufise amamanza atandukanye, hariho n'ubuzi twungururije ku munsi w'Imana canke ku yindi minsi. Ya mibano mito y'abakristo duhamagariwe kuba turimwo, tukitwaza ibi. Murumva biragoye, nta gatoro kahari, nafatiriwe n'akazi. Mugabo hageze ibindi ugasanga umuntu arabanguka. Mugabo tugatugira tuti n'Imana irabibona, n'Imana ntiyo dushavurira. Mugabo tugiye kuraba ku bwangingo dusanga ivyo vy'Imana, uyo muhamagaro w'Imana, ubwo butumire bw'Imana twaringanije dusanga sibwo twoshira imbere. Ce n'est pas ça qui est urgent, ce n'est pas ça l'urgence.
l'urgence nivyo bindi kandi nivyo tubona umengo bifise agaciro kugusumba gutyo ugasanga twarabatumire privilege twarabatumire préféré b'Imana mugabo twebwe iyo préférence ntitwifise ku Mana twifise ku bindi gutyo rero ugaca usanga tugiye muri ivyo twibaza yuko ari ivyo birimwo ubuzima ari ivyo bitanga ubuzima mugabo kubwangingo ugasanga nta buzima bituzanira nta buzima biduha kiretse yuko usanga twakura imiruho n'ibindi mbere ugaca usanga bidusize tugaragara kuko ntibitwubakira umutima ntibiduha akanovera k'ubuzima ntibikingira ubuzima bwacu ntibidushikana kuri ico umuntu yaremewe kuko ico umuntu yaremewe ntiyaremewe kurundarunda amatungo ntiyaremewe kugira amagara meza ntiyaremewe kwiruka n'ibindi vyose ntiyaremewe kuguma ngaha kuri iyi si ico Imana yaturemeye ni kimwe gisa kumwe Augustino Mweranda avuga ati Mukama umutima wanje ntuzopfa uronsa agahengwe igihe ntazobanywanye nawe rero Mukama mu kudutumirira muri ubwo bugeni canke muri izo nzimano z'umuhungu wiwe canke muri urwo rubanza rwiwe ishaka kuturonsa ico umutima wacu wifuza kandi giheza kikawutekanya kikawa akanyamuneza n'amahoro none rero turatumiriwe yuko muri ubugeni canke muri izi nzimano muri akanyamuneza k'Umukama twokitaba koko uyu muhungu yateguriwe izi nzimano neza na neza twumve ko n'uyu mwagazi w'Imana ni Yezu Kristo none twama twabivuze nga mu nkuka ya misa twama tugira tuti harahiriwe abatumire b'Imana nguyu mwagazi w'Imana nguyu ukiza igicumuro c'isi noneho niko uyu mugani watanguye yeze imbere yo kuca imvo n'imvano yawo n'umuntu avyatewe Mukama hazobahiriwe umuntu azotumirwa mu butumire bwawe azobatumiwe ku nzimano zo mu bwami bw'Imana yezu mu kumucira umugani ashatse kumwereka ko si ivyo muri kazoza si bizoba mu minsi zoza amweretse yuko ubwo butumire tuza tubufise izo nzimano ziza zarateguwe mugabo atari bake baraziyengagiza mugabo harahiriwe abazitaba muri abahiriwe twebwe turimwo uhagira muri mwebwe canke muri twebwe turi ngaha ega bariko badukurikirana kuri radio Mariyangira ntibaza kunyagirwa kiretse ko amatara bibacikira ko canke amapira gahera nabariko badukurikirana kuri Facebook iyi mvura nitwaje tuyibona ko ishobora kutunyagira mugabo twabonye neza ko haguhomba ubu butumire twofuma duhomba amafreshere dufise tukemera tukanyagirwa none rero turahiriwe twe twaronse ubwo butumire ubundi ni Yezu Kristo yashimye kuba muto twumvise muri ribaruwa ryandikiye abafilipi ingene Yezu naho yarafise igihagararo c'Imana na yari mu ninahazwa bw'Imana yari mu mwuzurira w'Imana kuko nawe nyene turazi ko ari Imana asangiye kamere nase yari mu bunywanyi bw'ubutatu bweranda nkuko twobivuga mu nda y'Imana nyene au sein de la divinité yaremeye araba umuntu araza kwakiriye kamere yacu kamere isonza igwara ikena iruha iba desu ikomereka n'ibindi byose bitandukanye yemera guca mu magogwa y'iyi si mugabo ntiyaje pour le bon plaisir y'amagogwa yaje kubera afise intumbero yo kudutungisha ubwo bumana bwiwe yaje mu ntumbero yo kuduha akanyamuneza k'ubutumire bw'abana b'Imana yaje kugira ngo adukize ivyo byose bidusinzikaza ivyo bitwaka ku kanyamuneza kukubaho ivyo byose bitwaka akanyamuneza k'abana b'Imana kugira ngo atwuzuzemwe amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana niho rero yarinze ayo magogwa yose niho yemeye agaca bugufi niho yemeye akagogwa mbere gushika hapfa urupfu rwo kumusaraba ako kanyamuneza rero Imana idutumiramwo na kanyamuneza mbere Imana nyene ubwayo ariyo iza itugana gushika naho twoba twarasinzikariye nta hantu na hamwe umuntu rero yoja ngo Imana ntimusange kuko turumva ko no mu rupfu rwiwe aho yari yicaye mu mbuga y'urupfu no mu mbuga y'igicumuro Imana yaturungikiye umwana wayo jambo ryayo rizima kugira ngo adusange akemera gupfa nkatwe akemera gusangira urupfu natwe mbere agapfa n'urupfu twari tubereye gupfa kugira ngo aduhe ubuzima aduhe kwidegemvya
Iki nacyo twozirikana nuko ubwo bukwe twumvise, nuko izo nzimano twumvise, wumvise uyu mugani bwa mbere wogira ngo Imana yagiye mu boro n'abakene kuko yabuze ababose ihibambewe, ariko no kutwereka ko n'ingene twumvise umugani ukurikira ibibanza ari yateguye byari byinshi. Yahereye kuri bene Isirayeli, yahereye ku ntama zazimiye za Isirayeli, mugabo abanyisirayeli ntibaheza ngo bavyakire. Imana iraheza irashishikara kuko ntiyari kugarukira ngaho, igenda mu bapagani. Ivyo biraturangira ingene nubwo twebwe twanka ubutumire bw'Imana canke nubwo jewe nobwanka, Imana ntigarukira ngaho, irashishikara ikagenda igana n'abandi. Ariko iyo ndayemereye, iyo ndayikundiye, ndaheza nanje nkagenda kuba umutumwa w'ubwo butumire. Imana abo basuku irungitse sabandi ni twebwe abakristo twamaze kwakira iryo teka ryo kwitwa abatumire b'Imana, iryo teka ry'ubuhirwe. Umaze guhwana n'Imana kamukanya muneza k'Imana ntashobora kunuma ivyo bintu. Mbaye babatumwa ba mbere bo mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa bagira bati yemwe oya namwe nimwihweze, hako tugamburukira mwebwe tukagamburarira Imana, namwe nimutubwira ico twohitamo. Ati ivyo bintu ntidushobora kubinuma, ivyo bintu ntidushobora kubinuma. Rero kanyamuneza Imana iduhamagarira izo nzimano zayo nubwo buzima duhabwa na Yezu Kristu, twumva ko ari we mukwe mugabo agaheza akaba umusuku, kuko turumva ko yemeye kuba umusuku kugira ngo natwe atugira abatumire, atugira abahirwe, mugabo duce dushishikara ico gikorwa ciwe cyo kuba abasuku b'umukama, cyo kuba abatumwa b'umukama, kugira ngo turushirizeho guhamagarira abantu ako kanyamuneza kiwe. Mbere twumvise bagira ati genda muhamagare aboro abakene bose mubahamagare baze ngaha. Ni bwa buzima dutemonyaje duhamagariwe kubamwo. Tumaze kugabana ubuzima bw'Imana, tumaze kugabana urwo rukiza rw'Imana, tumaze kwinjira muri iryo sezerano ry'abana b'Imana nk'ababatirijwe kandi bamaronka imfungurwa ya Yezu Kristu, duheza tugashushanywa na Kristu, tugatumwa natwe kuba abatumirira abandi kwitaba ubwo butumire bw'umwagazi. None bavukanyi, iryo teka umukama twumvise ko ntazori dutera muri kazoza, n'ubu niryo twatewe ngaha. Turushirizeho kwiyumva rero ngaha uko tugandagaje muri uburyo butandukanye, kuba turi ngaha, abandi bari kuri Radio Maria, abandi bari kuri Facebook. Twiyumve ko turi mu nzu ya Data, twiyumve ko twatumiwe mu kanyamuneza k'Imana, twiyumve ko twahawe ikaze n'udukunda, kandi twiyumve ko kwa kanyamuneza ashaka kukatuvotorera no kukatugabira. Ariko kandi tumusabe yuko twokumva ko gutumirira abandi akanyamuneza ari urgence, ari cyihutirwa. Mbere tumusabe n'ingabirano dukeneye mu gusabira nabo dutumweko, nabo tuzi yuko boba baravyanse canke boba barabihevye canke boba batarabimenya. Mugabekazi w'isi yose, mugabekazi w'abatumwa, mutabazi w'abakristu. Amen.